c'est vrai abantu benshi ntibashobora kuba gushoka bitahura kuko nabivuze neza n'ubundi abisubiyemwo umuzo wa intelligence artificielle waje kugira bouleversement waje guhindura ibintu ukuntu abantu bahora biyumvira n'ukuntu abantu bahora babona ibintu ugasanga rero byose biraje guhinduka kandi wanashaka ugasanga abantu ntibari biteguriye iyo mpinduka. C'est une révolution technologique kandi nkuko byamye bigenda mu myaka yose yaheze revolution yose ntigere isubira inyuma ahubwo itera yigira imbere. Rero hariho n'ibindi bibazo umuntu ashobora kwibaza tuti mbe no munsi marché y'ubuzi iracyariho marché kuvuga umuntu atireka nje kurondera impamyabushobozi iracyariho ariko tukwiye kwibaza tuti mu myaka 10 mu myaka 20 iri imbere bizoba bimeze gute. C'est vrai uno munsi ntushobora kubitahura rero n'abatazotahura neza kino kiyago ariko ibyo nibyo bibazo dukwiye kwibaza tuti mbe jewe sava mugaba abana babo bizogenda gute. So umve neza yuko mu myaka 5 canke 10 iri imbere isi uko tuyizi cyangwa uko twari tuyizi muri 2020 siko izobiri muri 2030 siko izobiri muri 2035 bivuye kuri ayo ma tendance mashasha. So rero muri aya ma tendance mashasha rero twitege yuko ibintu bigiye guhinduka yaba systeme educatif igiye guhinduka idahindutse naho urumva hazo hari ikibazo cyane ku bantu batazoba biyadapse. Twitege yuko système d'emploi nayo nyene igiye guhinduka kuko no munsi nyimba muri entreprise kanaka no munsi muri entreprise hari abantu umusecrétaire ariko no munsi hari uburyo ushobora gukoresha intelligence artificielle igatwara akazi k'umusecrétaire no munsi. Tugeze igihe twumva intelligence artificielle abantu benshi bayivuga ko byinshi mbere benshi bakaba bayizi ko ikintu umuntu ashobora kuza kabaza ikamuha inyishu mugabo abantu by'ukuri badashobora gutahura impact iri kiragira mu buzima bwa misi yose bwa kiremwa muntu eka na impact igiye kugira muri iyo myaka atari kure cyane. Iyo impact ishobora kuzoba ari nziza ku bantu bamwe mbere wanashaka bakenya atari benshi cyane ariko azoba ari na impact ishobora no kuba mbi ku bantu benshi batiteguriye iyo hinduka. Amazina yanjye ni Dr. John, ni karibu kuri We Talk Business aho dusanzwe duhanahana ubumenyi ku bintu byinshi bitandukanye ku buryo tuza tukiga umuntu afise ikibazo kakisiga muri commentaire. Rero nawe ndagushishikariza ikiganiro cyakuryohera ntuze guhengeshanya kushira ko like kuko abantu benshi baratubwira yuko ibiganiro dukora bibaryohera ariko ugasanga gufyonda like birabagora. Rero ni wayifyonda bizotuma algoritme ya YouTube ashobora no kwereka kino kiganiro cyangwa ibiganiro byose dusanzwe dukora ikabyereka abantu benshi. Rero utarakora subscribe nyeretse wakoze subscribe hama ugire like. Twagiye turabaha ikaze rero mu biganiro cy'uno munsi aho tugira turabire hamwe ibintu uko byifashe inyuma y'umuzo w'icyo twita intelligence artificielle. Nagira ndakuha ikaze kandi nongere ngusabe ufata agatebe wicare kuko tugira tuganire ibintu bihambaye cyane ku buryo abantu benshi batavyiteguriye. Ni ikiganiro kiza kuba kiri honnête kandi kivuye ku mutima ku buryo umuntu ashobora atiteguriye umutima ashobora kubyumva ukutariko canke ugasanga biramugoye gutahura. Haize imyaka itari mike novuga kuva muri 2021, 2022, 23, 24 twumva intelligence artificielle. Abantu benshi barayumvise bibaza bati ni nka bya bindi nyene biriko biraza, ni nka bya bindi byaje bihavura biragenda n'ubundi nta gishasha.
ariko nagomba dushyire ko akarongo tumere nk'abasurinya ubu nyine kuri intelligence artificielle. Intelligence artificielle ni iki? Ku batabizi tubivuge mu majambo make. Novuga yuko ari nk'ubwenge artificiel abantu bakoze babushiramo ubumenyi bwose bushoka bw'isi n'abantu, babushira hamwe ku buryo uje ukabaza intelligence artificielle ikintu icyo ari cyo cyose ishobora kwikubwira. Uretse n'icyo ishobora no guprocessinga ama information mu buryo bwihuse cyane, ku buryo ishobora rero gukombina ubwenge novuga nkorano n'ubwenge bw'umuntu, ku buryo iyo nyene ubwayo itera yiga. Muri uko kwiga rero bica bitera biha n'ubundi bwenge busumba ubwo bayikoranye. No kuvuga uko itera ijya imbere, uko iminsi itera yegera imbere, uko bayikoze siko izobiri mu myaka ibiri iri imbere. No kuvuga iyo nyene itera yigisha ibintu bitandukanye. Rero yaraje abantu surtout ni wacu muri Afrika banashaka no ni Buraya, abantu benshi ni baratahura, baracumva, baracayumva ku matwi, ntibashobora gushoka basobanukirwa neza. Ariko dusubiye inyuma gatonya, amatara yaraje, no kuvuga invention de l'électricité yaraje muri iyo myaka yahera cyane, yakure cyane. Imaze kuza, no kuvuga abantu bakora amabuji, no kuvuga yuko nka business yabo yasa nk'iri kiragabanuka ukuntu gusumba uko yahora, kuko hari hajeje kuba invent ikindi kintu gishasha. Imyaka iri imbere mikenya havuye invention ya électricité, haraje invention ya internet. Abantu ntibashoka naho nyine babitahura, ku buryo ama entreprise akomeye barayabwira ati mbe murazi internet cyari cyo, mbe murazi email cyari cyo, ku buryo no musi ugiye no kuri YouTube ukaraba ama interview ya mbere yakozwe ku muzo wa internet, abantu ntibatahura ibyari byavuga ati ivyo bintu nibiki. Abantu nababwiye ati email ni giki, bavyumva umengo ni ibintu bitabaho. Ariko inyuma uko iminsi yiregera imbere barateba bitahura, kandi baranabona yuko ari ibintu bitegezwa kugumaho kandi bizoshinga imizi mu buzima bwabo bwa misi yose. Inyuma yaho rero haraje invention ya web, no kuvuga tangura gukora ama website. Abantu nibyo nabo nyene bayibona nk'ibintu by'igitangaza. No munsi turabona yuko ama website aruzuye, no kuvuga adoption yateye iba nininya. No munsi rero turavuga cyane cyangwa haravugwa cyane intelligence artificielle. Jewe hari ikintu namwe ndabaza abantu, peut-être namwe muraza gushora kukinyishura muri commentaire. Nta bumenyi bwinshi ndagifise ko nababajije narabaje abagenzi tukunze kuba duteramana, ndababaza nti mbe womenyera mu mashure y'ubu bagitanga ico bita devoir à domicile canke ama exercice yo gukorera muhira. Ico kibazo nakibajije mfise impamvu ndakibajije. Bantu bamwe baravuze bati hego cyane barazitanga, ati mbere n'umwana wanje barazitahana. Nkimara kuvyumva yuko zikibaho je byarantangaje, murambabarira suko na general zironse, ariko natangaye kubera bivanye na domaine ndimwo n'ibyo nkora n'ukuntu ndabikora. Natangaye no kumva ibyo bintu bigikorwa. Uti kubera iki? Kubera yuko no musi tugeze ahantu ushobora kufata ikibazo icyo ari cyo cyose. Dufata umwana bamuhaye devoir à domicile, basically naho wawe mwandikiye mu ikaye canke wamuhaye impapuro bakagira photocopy, afise gufata juste ifoto agafotora iyo devoir bamuhaye, akabwira intelligence artificielle ati yinkorere. Murumva ahantu tugeze hariho, ku buryo usanga rero wamwigisha yibaje ati umwana yavyikorewe nyene, gusa ugasanga mugabo yabikorewe na intelligence artificielle.
n'umusare n'ikindi kibazo mfise ntimbega abantu biga ibijanye n'indome mu mico itandukanye yaba secondaire canke kaminuza eske baracakora ico bita ma dissertation. Nico ni kibazo mfise, uri muri commentaire urashobora gusiga inyishu kayimpa ko je ntayo nzi, ariko no kuri bo nyene eske no musi gukora ama dissertation byoba bigikenewe muri kino gihe turimwo, kuko ufise kubwira intelligence artificielle ikagukorera dissertation mu rurimi rwo ariko rwose kandi ukayihana navuga na structure yo nyene ishaka. Aho rero nituvuze kubijanye n'ivyigwa muri rusangi, yaba ivyigishwa mu ma secondaire canke mu makaminuza, umuntu arashobora kwibaza ati eske by'ukuri koko tugiye kuraba ibintu biga wifashishije intelligence artificielle, ibyo bintu byiga mu mwanya ungana gute? Ibyo nibibazo umuntu akwiye kwibaza, ni ibibazo novuga bihambaye cyane kandi novuga bije nko kugira bouleversement kuko n'abantu bahora biyumvira ubuzima muri rusangi, ukuntu umuntu akwiye kubaho, aho intelligence artificielle vya bintu wahora wiga imyaka 4-5 muri secondaire cyangwa kaminuza ushobora kuvyiga mu ndwi imwe voire no mu misi ngahe wifashishije intelligence artificielle. Mbere ugasanga rimwe na rimwe bishobora kuba bitabaye ngombwa yuko unavyiga kuko intelligence artificielle nyene ishobora kubigukorera. Iyo rero n'ama question ari beaucoup plus fondamentale abantu bose bakwiye kwibaza ubu, bakwiye kwibaza ati ni igihe gihambaye muri kino gihe. C'est vrai abantu benshi ntibashobora kuba gushoka bitahura kuko nabivuze neza n'ubu ndabisubiyemwo, umuzo wa intelligence artificielle waje kugira bouleversement, waje guhindura ibintu, ukuntu abantu bahora biyumvira n'ukunguna abantu bahora babona ibintu, ugasanga rero byose biraje guhinduka kandi wanashaka ugasanga abantu ntibari biteguriye iyo mpinduka. Rero ngaha kuri We Talk Business turabona ibintu, turakora ubushakashatsi, niko kazi kacu kugira tuze tubasangize ubumenyi, turabona na tendance y'ibintu iyo biriko biraja. No musi dushobora kuvuga tuti intelligence artificielle koko yaje guhindura ibintu byinshi. Aha rero tukaba tuje tuvuga tuti CV abantu ntibavyiteguriye, ariko ifo yuko tutangura kubiteguza umutima, tuteguza umutima yibigiye kuza, teguza imitima mu kwibaza tuti by'ukuri koko muri iyo myaka iri imbere ibyo twita amashuri d'une manière système iri déjà établi yuko ariko bizohora biri muri kazoza. Ibyo nibibazo dukwiye kwibaza, turakwiye kwibaza tuti mbega kuri question y'ubuzi yo bimeze gute. Dernièrement twarakoze video yerekana ingene ushobora gukora application wifashishije intelligence artificielle mu mwanya mutonya, mbere ukaronka ukanabikora n'akazi. Hariho n'abandi bantu bavyigiye bakayubera abahinga, bakaba ba ingénieur muri byo, bakabironkera impamyabushobozi. Ivyo yose n'ama question ari fondamentale mu kwibaza tuti mbe muri kazoza aho ugiye kugenda gute, marché y'ubuzi igiye kugenda gute, ko hari ibintu abantu bahora bakora ariko no munsi intelligence artificielle bikora mu mwanya mutonya kandi ikabikora neza gusumba, bigiye kugenda gute? Rero si ukuvuga ngo tuje kubaha prediction, ariko ni muri ya ntumbero yuko tuvuga tuti reka dutangure dutegura imitima. Muri uko gutegura imitima rero kandi tukavuga tuti ni gute two twiyadapte n'ivyo bihe biriko biraza biri imbere. Aho rero turumva neza yuko kwiyadapta nyakuri ari kubandanya twiga. Dernièrement hariho ikigo cyitwa Goldman Sachs, ni imwe mu mabanki akomeye muri Etats-Unis, cyaravuze yuko
ubuzi bushika kuri 300 millions buzofudika bivuye kuri intelligence artificielle. Bien sûr nta marosheshe yimbitse bakoze ku buryo badetermina neza exactement ubuzi bwaribwo, ariko abantu abahinga benshi baravyerekana neza bakavuga bati c'est vrai ubuzi buzofudika bwinshi, ariko hariho n'ayandi ma opportunité azovuka. Mugabo ayo ma opportunité kuyamenya nuko uzo uri muri abandi biyadapse bakiga iyo tendance turiko turajamwo bakayinonosora, ariyo tuvuga yitwita ya intelligence artificielle. Rero intelligence artificielle wumve yuko c'est une révolution technologique, kandi nkuko vyamye bigenda mu myaka yose yaheze, révolution yose ntigere isubira inyuma, ahubwo itera yigira imbere. Rero hariho n'ibindi bibazo umuntu ashobora kwibaza tuti mbe okay, no munsi marché y'ubuzi iracariho, marché kuvuga umuntu atireka nje kurondera impamyabushobozi iracariho, ariko tukwiye kwibaza tuti mu myaka 10 mu myaka 20 iri imbere bizoba bimeze gute? C'est vrai uno munsi ntushobora kubitahura, rero n'abatazotahura neza kino kiyago, ariko ivyo nivyo bibazo dukwiye kwibaza tuti mbe okay, jewe sava, mugabo abana babo bizogenda gute? So umve neza yuko mu myaka 5 canke 10 iri imbere isi uko tuyizi cyangwa uko twari tuyizi muri 2020 siko izobiri muri 2030, siko izobiri muri 2035, bivuye kuri ayo ma tendance mashasha. So rero muri aya ma tendance mashasha rero twitege yuko ibintu bigiye guhinduka, yaba systeme educatif igiye guhinduka. Idahindutse naho urumva hazo hari ikibazo cyane ku bantu batazoba biyadapse. Twitege yuko systeme d'emploi nayo nyene igiye guhinduka, kuko no munsi nyimba muri entreprise kanaka, okay, no munsi muri entreprise hari abantu umusecrétaire, ariko no munsi hari uburyo ushobora gukoresha intelligence artificielle igatwara akazi k'umusecrétaire. No munsi nyimba muri entreprise afise umu comptable, no munsi ushobora kuintegra intelligence artificielle muri système ya entreprise yawe ku buryo akazi k'umu comptable gafudika. Uno munsi nyimba hariho umuntu yahora yitaba telefone muri entreprise, no munsi ushobora gukora agent IA ku buryo remplacer wa muntu yahora yitaba telefone, ku buryo remplacer wa muntu yahora telefone aba client cyangwa agatelefone abantu ba partenaire. So ayo se n'ama changement agiye kuza. No munsi nyimba muri entreprise kanaka umu CEO yahora avuga ati okay, ndakeneye ndakwandikira ikete cyangwa email kigo kanaka, uno munsi ashobora kubwira intelligence artificielle ati nyandikira email, nyandikire ikigo kanaka, ugasanga intelligence artificielle yabikoze neza gusumba umuntu. So uno munsi biraboneka neza yuko hari ama skills amwamwe, hariho ubuzi bumwe buriko burafudika. So mu gusozera reka gise nk'ikibazo nibagije, ariko nawe ndakubagije uvuga usigaranye muri tendance shasha, est-ce que uribaza yuko bizoherera hehe? Est-ce que uriteguye? Nimba witeguye, uriko witegura gute ku buryo uzosange wasigaye inyuma, ntuzosange umeze nka ya nyondwi yumiye ku rusato ariko inka yapfuye kera. Amazina yanjye ni Dr. John, yari We Talk Business. Ni ikiganiro abantu benshi novuga bashobora kutazotahura, ariko abantu bamaze kuba kwiyatega cyane muri iyi domaine ya digital hariho abazoshoka bitahura byihuse. Rero nizere neza yuko tuzosubira ubutaha. Turabakunda cyane. Make sure you do subscribe. I love you so much. Bye bye.